Mami mimi siwezi, na kama ni mapenzi nimejaribu mimi siyawezi, mimi nimeshindwa. Yeah. Hello, welcome again. Mwese mkundi bigano vya Bujahit TV. Bana, ndazi yuko muri beshi sana mbane mdukurikirana aho muri hose. Uno munsi nkuko mubibona as a classic kuri MIC behind the camera ninde Pick Rasta. Saluti. Ni Scott Professional. Ni uriko ravyifata muneza cyane nkuko vyama imisi yose. Uno munsi nkuko mubibona turi ahantu amazing za kuvugana nande. No ndafise abantu benshi za kuvugana nawe sana benshi ariko murabona basani bose n'abaririmbyi ariko ngira ntangure ninde Elly's boy. Welcome. Urabona umuduga ni Elly's boy. Uni man. Sibameze bien sana. Elly's boy. Mzee baba, unakaza? Fresh sana. Tisha. Mia, asante. Bana Elly's boy, ndabona wicaye ngaho uri mubiki boss. Ngandi mu biro, ibi ni biro vya Bantu Bwoy. Ego dategezo gutonda nga nkuko bisanzwe umukozi wari wose muri Bantu Bwoy ategezo gutonda mu biro. Iyi ni exclusive. Bisikura yuko Elly's boy now uri muri Bantu Bwoy. Ujejwe iki muri Bantu? Si subu gusa ndi muri Bantu Bwoy, je ndi muri Bantu Bwoy kuva kera kuva igitangura ndi muri Bantu Bwoy. Vuga gusa Elly's boy n'umuntu avoyage cyane. Elly's boy ni wa muntu ataboneka cyane mu Burundi kandi nico gituma abantu benshi umva benshi baba surprise kubona Elly's boy akorana indirimbo na Bantu Bwoy wherever. Mugabo je ndi muri Bantu Bwoy imisi yose kuva Bantu Bwoy gitangura. Elly's boy ni Bantu Bwoy kandi ntimuyibagire Bantu Bwoy ni grand frère wanje urukora vyumva. So je Bantu Bwoy ni muhiri wanje, ni wanje, ni biro vyanje, umwanya wari wose ndatonda. Ego muri Bantu Bwoy jejwe iki nico kibazo nabagije ndumuririmbyi. Ego uri muririmbyi Fizzo mufani? Fizzo ni grand frère. Ego papa mama kabisa canke murafise ibintu by'imiryango? Twebwe famille zacu ziri compliqué gato kubera Fizzo mutama wanje na mutama wa Fizzo nibo bavukana. Hama kuri mama wanje naho sinza batama bakera ukuntu bahora babitwara. Anyway nibashaka kuja kuri. Ego mama wa Fizzo kandi na mama wanje arico kandi ikindi kintu bagifana kandi. Ego Elly's boy ni kuraberewe sana. Je shaka umubwira amavuta usiga amavuta ya kuko abarinje muziga musiga amavuta zivye, abandi basigaye bisiga amavuta, abandi basigaye bikorera amavuta nka Lolo duheruka gukora interview yatubwiye yuko we yikorera amavuta. Elly's boy we ni gute? Jesse nikorera amavuta anyway kandi amavuta nisiga na amavuta asanzwe gose. Je nisiga nive. Ego ni vera amavuta ya boss. Okay. Nakubonye uri muri umuduga ni gwawe cyangwa like ni post cyangwa like je nibaze yuko ibintu vy'imodoka je imodoka ndayifata nk'ikintu gisanzwe gose kandi abantu benshi baramenyereye bambona mpindagura amamodoka. Anyway niko kazi kanje ndadandaza amamodoka, ndashaka kurungika amamodoka hanze akaza nganga nayadandaza. So ni ibintu bisanzwe n'umuswa ashaka kunsangana iyi ejo kansangana yindi nibizo gutangaza rero. Ego okay. Hama harimo tuje nkunda kusanga ko kenshi mu quartier ndako ahantu kipanda kuda kubona uri ku kamoto kajya kamoto nako nikanye kajya kamoto nakiwanje. Urumva mu bisanzwe umuntu wose akora ibintu ivyashara sivyo. Mu bisanzwe ndashaka kuba mfise imodoka zibiri canke zitatu sivyo. Mugabo bakiriye bakaba baziguze zose. Rero nkaca ndaba umuntu nkanje nk'umuririmbyi gutembera n'amaguru canke gufata amataxi kandi uraza amataxi anyway. Nk'umuntu nkanje mfise amakurse menshi ndashaka kuzanga muri Bantu Bwoy ku munsi no shobora gushika nk'incuro 3-4 sivyo. Mfata taxi urumva bira costing amafaranga menshi. So naciye mfata kajya kamoto ni jewe nyene nakiguriye kwa Radak kari mu nzu. Iyo amamodoka avuye muri Japan yashitse ndakoresha amamodoka. Iyo nadandaje yose nkaronka abakiriya Imana ikamfasha nkabaronka cankoresha kajya kamoto rero. Ego uramaze gutunga umudugu zimvye ungana ku mafaranga ngahe atarakabana? Modoka izimvye navuga yuko ntayiguze ibironi 36 yari RAV4. Ego iyo rero arayiguze icurayijya kandi. Ego vraiment kuko jewe imodoka nizicara iwanje imodoka nizicara vraiment. Ego okay.
Elly Boy jerekana guhere hasi kuko nkuko mubizi abaririmbyi turakunda sana kubaraba kuva hasi kuko babita kiyo cha jamii bisigura yuko muri cirore tuza kubaraba ko kuri vyinshi kino kiratuye ni simple i simple wayiguriye he wayiguza ngahe tarakaba iyi simple ndazi abantu benshi barazizi ni All Star mugayi yanje ni Mais Shan iki kirato je nakiguze muri Europe sinakiguriye ngaha go kandi ibintu byinshi jewe mfise ndabigurira kenshi muri Europe kuko iyo nshaka kugaruka muri Afrika na mancha muri Turkey nkagira shopping kandi abantu benshi barabizi ko muri Turkey ibintu ni original kandi birazimbutse ego kenshi namafata nka escale nk'iminsi 2-3 muri Turkey hama ngaca ninjira rero mu Burundi ego nkakuja twakubajije kuvyerekeye umuduga tushaka kumenya impuzu zizimvye iwawe ziba zingana ku mafaranga amaze kwambara impuzu zizimvye ku mahera angana gutega Elly Boy urabona ku muntu yigeze kuba hanze nibaze yuko babizi benshi uravyumva impuzu mu bisanzwe hariya tubifata nk'ibintu bisanzwe nkuko urabona nka jewe ipantaro imwe ndashobora kwigura amadolari tuvuga amaeuro 40 sivyo 40 ngaho yavunje mu marundi n'amafaranga menshi gose uriko uravyumva so iyo uri kuramusigurira umuntu abone yuko umengo uri kuri itapa uri kuragira iki mugano uko bimeze ego mu bisanzwe. Okay, rero ni Elly Boy turavugana nawe kuno muzi nkuko mubibona yicaye ku mucuma man ntibyoroshe. Elly Boy iri zina inkomoko yaryo ryaje rivahe? Kwanza ubu si Elly Boy ubu ni Elly Boy kuvaho Bantu Bwoy yaje uriko uravumba Bantu Bwoy hajya kuri boy ni BWOY uriko uravyumva so gato abankuriye bararavyiga boy kuva je Elly Boy yasohoka yaravyaye abandi ba boy benshi so bace bavuga ati boy zabaye nyinshi utegerezwa guhindura kubera waravyaye benshi ba boy nibaze yuko namumubazi benshi biyita naka boy kuva Elly Boy yasore siwezi naciye mvyara ba boy benshi so bace bansaba yuko nogira ka changing gato kuizina nca navuga ati okay ntakabuza kubera Bantu Bwoy ari iwacu ari iwanje sivyo nawewe ni iwawe kubera nubu uri ngaha muri Bantu Bwoy tashaka guhindura kantu hajya nico gituma na censhira ko ijya Bwoy ya Bantu Bwoy yeah okay good son nice je ndafite ibintu byinshi je hakumenya iwawe nako dukurikirana barakeneye kumenya Elly Boy birashika ukajya mu gacerere uburi hanze nkuko babitubwiye hanze uri mu madiri yo kugurisha imiduga nuko cyangwa uri mu bindi bintu nta no hanze simba ndi mu madiri yo kugurisha imiduga hanze mba ndiko ndarondera ubuzima nk'abantu basanzwe kuko anyway murabizi neza yuko umuziki ndundi turawukora turawukunda mugani turonka amafaranga nka kujya bikenewe ko muririmbyi aronka amafaranga rero kugira tubesheho imiryango tugira iki turagenda tukaca tugwana n'ubundi buzima buri muri Europe ego. Okay. Hariya rero ukora iki nicyo shaka kumenya hariya ugiye gukora? Je nibaze yuko atari banga nibaze yuko nawe wowe ufise abantu bari muri Europe. Europe si banga anyway. Akazi kariko kose uhura nakora gakora. Sivyo kubera hariya nta ukoropa mu nzura kubi. No ivyo ntavyo nkora vraiment. Ya dukora mu maizine sivyo. Ara maizine kandi je ndafise yindi tana ya welding. Ino mwitango ni sudire ibintu nk'ivyo yasho ndakora no mu mashantier barampamagara nkagira sudire ibintu nk'ivyo ya. Okay, zimwe mu mpano ufise urazishobora no kusudira. Yego mugapana ibi machine vyino bakoresha vya mekaniki. No ari izindi machine ziri automatique zikoresha gaze whatever yanda zikoresha izo ya. Okay, yoro ni Elly Boy turi kumwe nawe ngaha aguma tubwira aguma dutera story kuvyerekeye ubuzima bwiwe. Elly Boy atarakambwa afise imyaka ingahe kugishika kuri no mwana? Man je maze kujya umunyu mwinshi ego bro umunyu narahuriye bro okay gushika ubu ufise imyaka 30 no yeah. Elly Boy akuze ufise abana bangahe? Ufise abana nifise umwana umwe umukobwa yitwa Nema yeah. Murabana n'uwo mwabyaranye canke bya bindi vuga ati wapi usani bwana usta nambaye impeta c'est-à-dire que naragize ubukwe abantu bose barabizi ko Elly Boy yagize ubukwe so umutambukanyi wanje aba muri Amerika je nkaba nibera muri Europe no mu Burundi so vuba tuko turaraba ukuntu tubipanga kugira
tushobore kuba hamwe kandi umwana arakuze anyway umwana afise imyaka 13 right now yeah mu kwezi kwa kane tariki 25 arakwiza imyaka 14 yeah nice. Elly Boy biramaze gushika turazi ubuzima bw'abastar mubayemo bibaze gushuka tiri impunzi no kubera nibaze yuko umuntu afise ubushobozi bwo guhindura imodoka ntabwo yotiza impuzi. Okay bibaze gushika ukaryama muri ghetto n'abagenzi sometimes birashika yego birashika kubera ari igihe twazi ko abaririmbyi sometimes murasohoka mugagira iki ukacushika ugahamagara umukozi nawe n'umuntu nikiremo umuntu arashobora kuba yaryamye telefone ntayumve ukabura kumwe n'umugenzi akakubwira no hajya ndafise parking y'imodoka tugende tuje twinjira wanje turyamye yabicyo birashika sometimes yeah. Okay Mr Champagne mufaniki champagne n'umugenzi ego n'umugenzi asanzwe sometimes turabonana tugatera inkuru yeah. Shaka turirimbira gace gato ku ndirimbo ya Suguwa muheruka gusorana na Big Fizzo na team ya Bantu Bwoy. Okay mushaka ku verse yiwanje cyangwa hari hose verse yiwa nipe kwenye kisoda mtoto mzuri mbona unangoja etu natakudoda sina gari mimi na kaboda boda staki zangu tigo mimi nataka voda wauliza nao nijua wananita kocha napiga fofo tu wameshangoja kila kona nayo pita na acha vioja katoto katoto kanataka nikadanganye katoto katoto kanataka eti kanyonye katoto nifikishe kileleni mpaka majogo fike kileleni mkirundi ni he hapo tukianza kwa expliquer watu ni problem nibaze yuko ubu abarundi basigaye baratahura cyane igiswahili kandi bagakunda n'indirimbo z'igiswahili singa kera byaba ngombwa kuririmba cyane kirundi kugira abarundi bumviriza icurko raririmba ubu turi muri East Africa kandi ururimi bavuga benshi ni giswahili kandi East Africa ururimi ruvugwa cyane muri East Africa ni giswahili so abantu baratahura ivyo navuze si ibintu byo kuvugira kuri micro ya of course ego bamwe bavuga ati ijya ndiri mu mwara copy sana muri Kanyaga ya Platinum se kandi n'ibindi ano majambo zino comment kuri wewe uzisigura gute jembo na kwari stupid stuff ego kubera uravye Kanyaga ivyo Diamond yaririmbye nivyo twaririmbye ni ibintu bibiri different Diamond yaririmbye abantu bama snitches abantu bavuga n'ababandi abantu bagira iki abantu ba faking a life whatever twari rukundo kandi uravye melody is different beat ni different uravye ibintu byose biri different na igiye ndirimbo narabonye mbere n'abandi bapostinze amafoto iga Sen Grand Frère Farias ari ku Bujahit baca bashirako na iga ya Diamond ari ku indege iri nyuma iga ya Tetema bavuga ngo twivye ngo iga location man si ya Diamond mbagende barabi indirimbo ya Tiger wo muri America yarashutinze video iraho indege iri nyuma afisa abantu benshi kujya nyene Diamond yayikuye haje canke barabi indirimbo ya Diamond yakoranye na Ntuzeye na P Square barabe ijya sene afise imbwa yera urukura byumva bace barabe indirimbo kandi ya Tiger afise imbwa yera bicaranye urukura byumva so bajya nibo bakopinga si twe dukopinga kuko twebwe twarakoze ivyacu twebwe nitwafashe inde kandi twadufise ubushobozi bwo kugenda ku kibuga c'indege tugasaba indege urukura byumva tugasaba indege tukagenda gukorera haje tugakora nkabijya bakoze ariko nitwabikoze kujya kubera turabarundi kandi turiyemera ko tuzi gukora kandi dufise impano urukura byumva ego nice reka dusozere kiyago cacu mu tubazo tubiri twa fast turandeo yakazi kanyu musanze mukora Elly Boy bamaze gushika ukadraga umudemo ntakwemerere boss jewe nibaze yuko kugara nico nshaka ndakwishure no kuvuga yuko ndumuririmbyi mu Burundi mu baririmbyi bake babaho badafise amaskendo so jewe ibintu byo kudraga si vyanje ego kubera mfise family I respect my family yeah Elly Boy azindimi zingahe man nzindimi nyinshi nzigitirki ngabanzi kirundi nkuko ndiko ndakivuga Kiswahili ndakizi perfect icyongereza igifaransa gike nikigiriki gike mbeha gisaha ni kirundi
uvuze saa ni kirundi isaha hapo sasa unaniingiza ndani kabisa hapo. Ejo ni gani? Ejo ni gari. Ejo numusuza. Sejo ejo hahise numunsi wahize warenganye mugabo. Tuzobona nejo. Twaratandukanye. Twabona nejo iyo iri muri passé. Tuzobona nejo iri muri present. Wumva iri muri future. Ego tuzobona nejo. Ego. Elly Boy akabazo kanyuma hari kibazo uhuru kunda aba journaliste bakubaza ariko ntibakikubaza. Sorry? Hari kibazo uhuru shaka aba journaliste benshi bakikubaza ariko ntibakikubaza. Ma interview ugumukora. Iterambere ry'umuziki w'u Burundi. Ego. Gira ko nakanyisha. Jewe nibaze yuko iterambere ry'umuziki w'u Burundi riri ku minwe yacu twebwe nyene abarundi, aba journaliste, aba musiciens n'abafana bacu. Nibaze yuko iterambere ry'umuziki w'u Burundi ritari kuri government sawa irabifitiyemo uruhara kubera kandi government yacu ntabwo yogyama ngwirote ngo abaririmbye dufise ingoranizi nizi tuba dukwiriye kuronka umuntu reader. Sinzi mvuze ko mu cyongereza abantu bose baza kucumba umuntu umwe aduserukira avuga ati abaririmbye bafise ingoranizi nizi kandi turazi neza ko leta yacu igamburuka kandi ikunda umuziki w'abarundi kandi kaba ikunda n'abajene kandi nibaze yuko umuziki w'u Burundi uhaye akazi kenshi. Tuvuge example nka jewe Elly Boy ubu no kubwira yuko mfise nk'abakozi bashika 6 sivyo. Ego aba bakozi 6 ni nkuko noba mvuga ati nafashije leta gutanga ubuzi uriko uravyumva. Abo bantu bari kugenda kugora leta ati tukeneye akazi mugabo ubu Elly Boy arabahemba kandi bakabeshaho imiryango yabo uko uravyumva. So leta yo dufasha umuziki wacu kagenda imbere twaronka amafaranga menshi natwe twobaha abandi bantu akazi kubera uravye guverinoma yacu ntabwo nga mu Burundi ndufise ama company menshi yo ha abantu akazi imisoro urabona myinshi irwe iriyerereza mu ibarabara. So twebwe dukoresha talent yacu turashobora gufasha indi misori iri mu ibarabara. Elly Boy nk'ubu umuntu aguha uburongozi ukaba umurongozi mukuru mu muziki ukaba chief ushobora kuvuga ati jambo ati ujya muri rivyi ntazosubira kuririmba kandi umuziki agahuhagarika uhagarika denani baririmbyi wowe uzi baririmbyi nibaze yuko umuntu wese ashobora kwinjira muri studio akarecordinga ni kuvuga yuko no ikintu novuga gusa in short nuko abatazi umuziki boreka bakagenda gukora ibindi bikorwa kubera umuziki uragoye. Mbwira barinzi umwe cyangwa babiri fast maze kumva bavuga ati oya abajya no bahanura ati babireke oya ngaho bica bizana ibintu by'ama conflict oya ntangorane kuko nzi impanuro birakenewe Elly ya irakenewe ariko suko iyo mbonye ko adashoboye ndashobora gukoresha telefone ndafise telefone urabibona anyway ndashobora gukoresha telefone zanje nkamumagara ati man ibi bintu ntavyushoboye rondera kandi kazi wokora ya mugasi kuri ama social networks nkuko ya ibintu bya entertainment. Bana Elly Boy je ndagushimire sana twavuganye neza cyane je sino gusiga utampaye akapela wana akapela gatukuriye za ndirimbo zawe za kera zakundwa sana na kuvungua kitabu kizuri. So wewe mwenyewe ushaimba wala lakini unahitaji sauti yako bana. Mami mimi siwezi na kama ni mapenzi nimejaribu mimi siyawezi mimi nimeshindwa. Yeah. Umeshindwa? Unajua sometimes mtu unashindwa. Unajua wakikuhate sana. Shawahi kusaliti? Jenari mu mahanga subi wachu. Ana change man. Bana mimi nashukuru sana. Nilikuwa pamoja na Elly Boy, twari kumwe na Elly Boy twavugana neza cyane wumvise tuntu twinshi kwa Elly Boy tuzobana yatumenye ibintu byinshi kwa Elly Boy. As a classic kuri MIC behind the camera yari Scott ama interview arabandanya. Welcome.